Twashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu, ikaze makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Aha muri Amerika abanyagihugu 12 bagize umurwi wa sentare y'abanyagihugu jury bemeje ko Donald Trump yahoze ari president wa Amerika yagirwa n'ivyaha 34 vyose yagirizwa. The 12 everyday jurors vowed to make a decision based on the evidence and the law. Uyu ni Alvin Bragg, umushikiriza manza wo muri leta ya New York. Muri make avuga ko abanyagihugu bashashe muri sentare yaciriye urubanza Trump baruciye neza ataguhengama. This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. Uyu nawe ni Donald Trump yahoze ari president wa Amerika. Muri makati urubanza naciriwe n'urwangondagonde n'amanyanga yigendera. Turaza kugaruka kuri no nkuru handi hato. Mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika ho mu buseruko abanyagihugu mu gisagara ca Kanyabayonga kitari kure cane n'icakoma muri Kongo baraye barahunga. Abagwanyi ba M23 basigaje ibirometero bike ngo bagere muri ico gisagara, navyo nyene twabe bateguriye. Idonido ni mu Kanyisasi. Reka duhere ku butungane muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abanyagihugu 12 bagize umurwi wa sentare y'abanyagihugu jury iburanisha Donald Trump New York bemeje ko uwo yahoze atwara Amerika yagirwa n'ivyaha 34 vyose yaramaze imisi ariko araburana ko ivyaha 34 Donald Trump yari kwaburana ko bifise imizi ku madolari 130 yahaye umugore akina amareresi biterasoni hazwi kw'izina rya Stormy Daniels. Trump yavuze ko yaciriwe urwangondagonde ashobora kuzopfungwa imyaka 4. No nkuru turaca twigaruka ko mu mpera zano makuru aho tuza kumvisha ica batandukanye babivuzeko. Twandaniriza makuru yacu muri Republika Demokarasi ya Kongo. Abanyagihugu mu gisagara ca Kanyabayonga kitari kure cane ni Cagoma baraye barahunga. Itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP dukesha ino nkuru rivuga ko umwe mu bategetsi ba Kongo atashimye ko amazina yiwe atangazwa yaribwiye ko ku mugoroba wejo kuwa kane abarwanyi ba M23 bari basigaje ibirometero 5 gusa kugira ngo binjire muri ico gisagara. Uwo mutegetsi yagize ati ibintu bimeze nabi cane. Uwundi munyagihugu yavuganye na AFP nawe acongera ko ati igisagara ca Kanyabayonga gihava gisigara kigaragara. Igisagara ca Kanyabayonga gifatwa nka kimwe mu bisagara bikomeye vyo mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ubundi burere bwiriwemwo intambara ejo kuwa kane ni Masisi no mu icungararo ya Sake. Amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu akemeza ko kuwa mbere abarwanyi ba M23 bari bayigaruriye igisagara kindi citwa Kiagala. Ababa muri ico gisagara nibo bace bahungira ku bwinshi mu gisagara ca Kanyabayonga gishobora kugwa mu minwe ya M23 umwanya n'umwanya. Tukiri ku mugabane wa Afrika, ibiharuro mfata kibanza bimaze kumenyekana mu vyavuye mu matora ya Afrika y'Epfo vyerekana ko umugambwe ANC umaze imyaka 30 ku butegetsi ufise amajwi ari munsi ya 50%. Ku bibanza 2023 vyo gutorera ko ibigera ku 6,000 nivyo vyonyene bimaze guheza guharura. Muri ivyo bibanza 6,000 ANC imaze kuharonkera amajwi agera kuri 43%. Umunyamabanga mukuru umugambwe ANC Nomvula Mokonyane yavuze ko atabwoba ibiharuro bafise kugera ino saha bibanyuze. Majambo yiwe yagize ati duhagaze neza cane, benshi bari biteze ko hagera ino saha dufise amajwi ari hagati ya 36% na 40%. Turizera ko tuza kubandanya tugwiza amajwi. Bikaramuka bishitse umugambwe ANC nturonka amajwi akwiye, bizoba ngombwa ko wikora ku yindi migambwe kugira ngo President Cyril Ramaphosa atoregwe manda ya kabiri. Bishitse iyo migambwe ntiboneke naho buzoba bubaye ubwa mbere umugambwe ANC utakaje ubutegetsi kuva mu 1994 aho ico gihugu casezerera intwaro yakaryamisha miryango. Muri rusangi amajwi amaze guharurwa ni 27% vy'abatoye bose. Umuguje ejo gutunganya amatora muri Afrika y'Epfo ukavuga ko azogera ku munsi wa Mungu ibiharuro ntabanduka vyose vyamaze kumenyekana.
President wa Amerika yemereye Ukraine gukoresha ibirwanisho yayihaye mu kugaba ibitero mu bice bimwe bimwe vy'Uburusiya. Imenyesha makuru mpuzamakungu bitandukanye bivuga ko umutegetsi wa Amerika yatanze no makuru ntashime ko amazina y'uwatangazwa, yavuze ko uruhusha Joe Biden yatanze rutomora ko ibirwanisho vya Amerika bizokoresherezwa gusa mu gisagara ca Kharkiv. Uwo mutegetsi abandanya avuga ko uruhusha Amerika yahaye Ukraine rudasiguye ko yayemereye kurasisha Uburusiya ibisasu bishobora kurasa kugera ku birometero 300. Igisagara ca Kharkiv Amerika yemeye ko Ukraine irungikamwo ibisasu mu Burusiya kiri mu buseruko bwa Ukraine, kikaba kiza imbere mu vy'Uburusiya bukunze kugabamwo ibitero, kigira ubwa kabiri mu bunini mu bisagara byose bigize Ukraine. Hari haheze igihe ibihugu vyo mu ishirahamwe ryo kwivunira umwasi hamwe OTAN bisaba Amerika guha uburenganzira Ukraine bwo gukoresha ibirwanisho yayihaye mu kugaba ibitero mu bice bimwe bimwe vy'Uburusiya. Mu vy'intambara ya Israel na Hamas, ingabo za Israel zigaruriye umupaka wose uhuza intara ya Gaza n'igihugu ca Misiri, mu gihe kandi zikomeje ibitero muri ako karere kose. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Mu kiganiro atanze kuri televiziyo, umuvugizi w'igisirikare ca Israel yavuze ko abasirikare ba Israel bigaruriye akarere kose ko ku rubibe rwonyene Gaza ihana na Israel. Yasiguye ko ako karere ariko umurwi Hamas utaramwitwe na Israeli wahora ucishamwo ibigwanisho uvanye hanze. Tukivuga kandi ku bitero vya Israeli bibandanya mu gisagara ca Rafah, Misiri yateye akamu gasaba gufata ingingo yihutirwa yo kureka imfashanyo zigashika mu ntara ya Gaza atantambamye. Ako kamo katewe na perezida wa Misiri, Perezida Abdel Fattah. Yateye akamu kandi amakungu gasaba kw'iyo ngwano mu ntara Gaza ihagarara uno nyene. Ku bijanye n'imfashanyo igenewe abanyagihugu bo muri Gaza, uyu musi kuwa kane perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yatangaje ko igihugu ciwe catanze imfashanyo y'amadolari miliyoni 69 igenewe intara ya Gaza, hamwe n'imfashanyo y'amadolari miliyoni 3 igenewe gufasha impunzi z'abanyapalestina. Ni mu gihe umushikiranganji wa leta ya Amerika ajejwe ingendanire Anthony Blinken ejo ku munsi wa gatatu yateye akamu leta ya Israeli kayisaba gutunganya mu buryo bwihutirwa umugambi w'inyuma y'ingwano. Ijwi rya Amerika no makuru yose muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Rwanda, Diane Rwigara yarayatanze kandidature yo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu nka kandida yigenga mu matora azoba mu kwezi kw'indwi kuno mwaka. Umenyesha makuru Eric Bagirubusa yari ku cicaro ca komisiyo y'igihugu y'amatora igihe Diane Rwigara yatangiye kandidature. Umwari Diane Shima Rwigara yaje ku biro bya komisiyo y'igihugu y'amatora aherekejwe n'umugore umwe ndetse n'abagabo babiri. Inyandiko y'umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite. Ntabwo bajya bisobanura neza naje komisiyo ibyo bizabitugezaho. Aha Madamu Oda Gasinzi gukuriye komisiyo y'igihugu y'amatora yasabaga Diane Rwigara ibyangombwa bisabwa ku mukandida ushaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ni umuhango udatinda ku bakandida bose. Nyuma yo gutanga ibisabwa, Diane Shima Rwigara yatubwiye ku mirongo migari ya porogaramu politike ye kuri iyi nshuro. Ni byiza ko dufite inyubako nziza, imihanda myiza, isuku mu gihugu. Ni ibyo gushimira kuko nabyo birakenewe, ariko kandi uko twubatse ibintu ni nako tugomba kubaka abantu, nk'uko nabivuze muri 2017. Rero porogaramu politike yanjye iribanda kugira umunyarwanda wihagije mu biribwa, ufite aho aba, ushobora kohereza abana ku ishuri nta guhangayika kwinshi, umutekano w'igifu n'imibereho mbere y'ibibindi byose. Ni ku nshuro ya kabiri Diane Shima Rwigara ashatse guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Mu mwaka wa 2017 komisiyo y'amatora ntiyamwemereye kwiyamamariza kuri uyu mwanya kuko yatangaje ko hari ibyo atari yujuje. Diane Shima Rwigara yavuze ko urugendo rwe mu matora asanga rutandukanye cyane n'urwa none. Ngiranyije na 2017 gushakisha imikono byari bigoye kurusha ubu ngubu. Uyu mwaka ntabwo ubuyobozi bwigeze budutambamira cyane nka mbere, ko
baturetse tugashakisha imikono. Nubwo ibibazo bitabuze aho abantu banjye bajya gusinyisha bakabafotora ibintu nk'ibyo, ariko urebye ugereranyije hari itandukaniro kandi ryiza. Icyo navuga mu kwiyamamaza, nizere ko kandidatire yanjye bazayemera kuko ibisabwa byose ndabyujuje, uretse ikiriya bavuze ibindi nabyo nzabizana muri iyi minsi. Abantu basabaga 600, natanze 970, hafi 1000. Mfite icyizere ko kandidatire yanjye bazayemera, ashobora kwiyamamaza kandi muri uko kwiyamamaza bikazagenda neza. Mu mboni ye, Diane Shima Rwigara asanga hari ibikwiye guhinduka cyane kubikorera mu mugambi wo guhangana n'ikibazo cy'ubushomeri bwugarije abatari bake. Uretse n'urubyiruko n'abantu muri rusange, leta yacu yareka abantu bagakora, kuko hari imbogamizi nyinshi ku muntu ushaka kwikorera, yaba ari umuntu ukora ibintu biciriritse, ibyo twita ko biciriritse, yaba ari undi muntu uringaniye cyangwa uri hejuru. Hari ikibazo cy'imbogamizi ku bantu bashaka kwikorera cyane cyane. Ugasanga nk'abanyamahanga baza gukora mu gihugu cyacu baraborohereza kurusha abanyarwanda. Icyo rero ni ikibazo. Ubundi abanyarwanda bagombye kugira priority ngo bakore mu bwisanzure. Umwari Diane Shima Rwigara niwe mugore umwe rukumbi ugaragaye ashaka guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Mu matora aheruka mu 2017 ntiyahiriye Diane Shima Rwigara. Yashinjwe ibyaha birimo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano, birangira yisanze muri gereza kuko Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yatangaje ko mu bamusinyiye hagaragayemo indangamuntu z'abapfuye. Diane Shima Rwigara akavuga ko ibyo byose bishingiye ku nyungu za politiki. Avuga ko mu gihe yasabwaga kugaragaza abantu 600 bamusinyiye yari yabakubye inshuro 2. Kuri iyi nshuro akavuga ko yasinyiwe n'abagera kuri 974. Mu byangombwa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yagaragaje ko akibura muri dosiye ye n'inyandiko y'umukandida igaragaza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite. Hari kandi icyemezo cya muganga gitangwa n'umuganga wemewe. Ibyo Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yamumenyesheje ko ashobora kubishaka mu gihe giteganywa n'amategeko mbere yo gutangaza urutonde rw'abemerewe kwiyamamaza. Kuri uyu munsi nibwo abifuza kuba abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse n'umwanya w'abashaka kuba abadepite barangiza gutanga ibyangombwa byabo. Abamaze gutanga kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu harimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, Depite Frank Habineza ku iturufu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Mu bakandida bigenga hari Bwana Elimani Manirareba, Bwana Thomas Habimana, Bwana Barafinda Sekikubo Freddy nawe ugarutse bwa kabiri kuko mu 2017 yaragaragaye, ariko nyuma RIB iza kumujyana mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe. Hari kandi Bwana Innocent Hakizimana, Bwana Philippe Mpayimana n'umwari Diane Shima Rwigara. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Ijwi ry'Amerika nari nabice ku masonga nk'itangura amashirahamwe yigenga 19 akorera mu Burundi no mu karere ka Afrika y'ubuseruko ariyamiriza ingingo ya leta ya Tanzania yo kwirukana ku nguvu impunzi z'abarundi. Ibindi kuri no nkuru na Pierre Claver niyo nkuru. Ingingo ayo mashirahamwe 19 ashingirako mu kugabisha igihugu ca Tanzania niyo kugara amakambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu ari mu ntara ya Kigoma iri mu burengero bwa Tanzania. Izi kambi nini zibiri zirimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 110. Mu ntango z'uyu mwaka umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan niwe yabitangaje mu ijambo ryiwe ashimangira ingingo yari yafashwe n'inama nyabutatu ihuza ico gihugu Uburundi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryitaye impunzi. Kuva ico gihe HCR ryarasohoye urwandiko rw'ingengabihe ijwi ry'Amerika ryaronse rwerekana ko ayo makambi yose azokugagwa mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Kubw'ayo mashirahamwe yigenga, igihugu ca Tanzania n'ishirahamwe HCR barafadikanije umugambi wo guhonyanga amasezerano y'i Geneve mu Busuwise yatewe ku mukono mu mwaka w'1951. Aya nayo akingira impunzi yose aho yahungiye, agategeka ibihugu vyazakiriye kutazirukana ku nguvu. Zimwe mu mpunzi zaganiriye n'ijwi ry'Amerika zivuga ko zabuze ayo zicira nayo zimira kubera iyo ngingo ya Tanzania. Ibintu biteye ubwoba. Inkurikizi ya mbere nuko hari abantu bazova ngaha bagataha Burundi bagashika bicwa, tukoma induru n'ahantu tubayeho kubera tugowe, yaba mu gihugu byari bikunda twogiye hasi muri paradizo, n'ahantu mu ngora, n'ahantu butari muda utorora atakintu na kimwe ushobora gukora utadandaza. Kandi abenshi ibyatumye duhunga bitaratorerwa inyishu nuko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa nuko kwezi kutarashika, no kugara ibirasi by'amashuri bimwe bimwe, amavuriro n'amasengero.
barashobora kuturasa nk'uko iki gihugu kimaze kubikora katari gake. Muribuka abanyarwanda ingene birukanye ku nguvu hariya za Kagera mu myaka yahera, bakabarasa bakabagirira nabi. Muribuka imutabira 2012 impunzi nyene zarashwe zikirukanwa ku nguvu, amakungu arorera, rero bikakogwa akarere kicecekeye. Twagomba gusaba by'ukuri kutabagwa hakiri kare amaraso ataraseseka. Ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu gisata ca HCR kiraba akarere ka Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika biri Nairobi muri Kenya vyabwiye ijwi ry'Amerika ko atako iryo shirahamwe ridakora ngo rikingire impunzi. Ivyo biro vyatumenyesheje ko biheruka gushikiriza leta ya Tanzania amakenga y'impunzi kuri ico kibazo. Ku bwa HCR, leta ya Tanzania yarijeje iryo shirahamwe ko impunzi zizoguma zikingiwe. Ivyo biro bivuga ko HCR ryaganiriye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Tanzania, nawe akizeza ko atampunzi izokwirukanwa ku nguvu. HCR ritangaza kandi ko atamugambi rifise wo kwaka ubuhunzi abarundi bari muri Tanzania. Naho biruko ibiro vya HCR vyirinze kugira ico bivuze ku rwandiko ijwi ry'Amerika ryaronse werekana ko aya makambi azokugagwa mu mpera z'uyu mwaka. Yamara iyo mvugo ntihumuriza impunzi z'abarundi zivuga ko ibikorwa vyo kuzihohotera bitigeze bihagarara. Nayo mashirahamwe yigenga arabishimangira. Leopold Sharangabo atwara irivugira impunzi CBDH Vicar kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika. Ntituvyemera kubera ko ibikorwa byose byo guhohotera impunzi mu ntumbero yuko zotazikomoka byarabandanije, haba ibikorwa by'ubwicanyi, gufungirwa ubusa, konona imirima yabo, ko igikorwa cose bokora co kwiteza imbere mu ntumbero yo gusahiriza mu bifungurwa by'imica n'ikizi basanzwe bahabwa. Nk'ifata y'abategetsi ba Tanzania n'abakozi ba HCR bamana ntabyo bariko baratera ubwoba impunzi mu majambo bakoresha mu manama ko utazohunguka zibonera ko canke azogirirwa nabi. Abo baharaniye agateka kazina muntu harimwo n'ak'impunzi baragabisha ko bazokwitura amasentare mpuzamakungu bitwarira Tanzania na HCR iyo ngingo yo kugara amakambi niyacigwa mu ngiro. Uyu munsi muri Tanzania harahungiyeyo abahoze ari abasirikare, harahungiyeyo abagiye mu myiyerekano, kandi abo bose leta y'u Burundi irabarondera. Abo bose leta y'u Burundi nagurutoke kugira ngo ibaronke. Umutekano wazo ushobora guhungabana. Ariko twebwe tubona ko iyo ngingo ari ya politike kurusha umutekano mu nyungu za leta y'u Burundi igashigirwa na Tanzania. Hase nayo kabiri yinjiye muri iyo kadanse. Ubwo n'ivyaramuka vyanshimye ubutungane ni imwe mu nzira nyinshi dushobora gucamwo. Mu mwaka uheze komisiyo y'ubumwe bwa Afrika ijejwe uburenganzira bwa kiremwa muntu yarandikiye igihugu ca Tanzania ikibwira ko agateka k'impunzi z'abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye. Komisiyo y'ubumwe bwa Afrika yadomye urutoke cane cane kuzitahukana ku nguvu, izifungirwa ubusa n'izinyuruzwa zikaburirwa irengero. Iyo komisiyo yavuze ko ico gihugu gishobora gushengezwa imbere y'amasentare mpuzamakungu. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 abarundi barenga ibihumbi 268 baramaze gutahuka. Ni mu gihe HCR yerekana ko abarundi hafi ibihumbi 260 bakiri mu buhungiro mu bihugu vya Tanzania, Uganda, Ubuganda, Kongo na Kenya. Pierre Claver Nkuru ku bw'ijwi ry'Amerika. Abanyagihugu 12 bagize umurwi wa sentare y'abanyagihugu jury iburanisha Donald Trump i New York bemeje ko ubu yahoze atwara Amerika yagirwa n'ivyaha 34 vyose yaramaze imisi ariko araburanako. Ivyaha 34 Donald Trump yahoze atwara Amerika ariko araburanako bifise imizi ku madolari 130 yahaye umugore akina amareresi afatwa nk'ay'ibiterasoni azwi cane ku izina rya Stormy Daniels. Ayo mafaranga Trump yayatanze mu 2016 nk'igifukamunwa kugira ngo uwo mugore amire amabanga yose atandukanye yaramufitiye arimwe imibonano mpuzabitsina boba barakoranye. Ubutungane bufata ico gifukamunwa nka bimwe mu bikoresho Donald Trump yakoresheje kugira ngo ayovye amatora yamushikanye ku butegetsi. Umushikiriza manza wo muri leta ya New York Alvin Bragg yishimiye uko urubanza rwaraye ruciwe avuga ko abashashe muri go ataho bari bahengamiye. The 12 everyday jurors vowed to make a decision based on the evidence. Abacamanza 12 barahiriye gufata icyemezo bashingiye ku bimenyetso n'amategeko, akaba ari byo byonyine bashingiraho.
mu bushishozi bwabo bageze ku mwanzuro bahuriyeho kandi udashidikanywaho ko uregwa Donald J. Trump ahamwe n'ibyaha 34 bigendanye n'inyandiko mpimbano mu by'ubucuruzi ku rwego rwa mbere yakoze agambiriye guhisha umugambi wo kuriganya amatora y'umwaka 2016. Nubwo uregwa ntawe bahuje mu mateka ya Amerika, uru rubanza n'umwanzuro w'uyu munsi twabyitwayemo nk'uko dusanzwe tubigenza no mu zindi manza zose ziza muri uru rukiko, dukurikiza ingingo n'amategeko kandi tubikora nta gutinya cyangwa gutonesha. Donald Trump nawe amaze kumva ko yagiriwe n'ivyaha vyose uko ari 34 yarabanye agasuzuguro abari bagize umurwi wamuburanishije, asohotse acabwira abamenyesha makuru bari hanze ku rubanza rwa rugwangondagonda. This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. Ibi ni urukozasoni. Uru rubanza rwari rwuzuyemo amatiku yatewe n'umucamanza wariye ruswa. Urubanza nemera ni urubanza ruzacibwa n'abanyagihugu ku itariki ya 5 ukwezi kwa 11, umunsi wo gutora. Njyewe ndumwere. Donald Trump abaye wa mbere mu bigeze kuba abaperezida ba Amerika bagiriwe n'ivyaha bihanishwa umunyororo. Ashobora kuzoca akatigwa umunyororo w'imyaka 4 abishatse, ariko akaburana yunguruza. Yapfungwa canke atapfungwa ntibizomubuza yamara kuzokwiyamamaza mu matora ya perezida wa Amerika ategekanijwe mu kwezi kwa 11 uno mwaka. No mu gihe yoba yaramaze gukatigwa ariko agatsinda amatora, azoba afise uburenganzira bwo gutwara Amerika yemye. Bamwe mu barepublikani basangiye umugambwe na Donald Trump bagize ico bavuga. Umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Mike Johnson yagize ati, uno munsi ni umunsi mubi cane kandi uteye isoni mu mateka ya Amerika. Hagati aho ibipimo vy'ikinyamakuru c'abongereza Reuters vyerekana ko ukwagirwa n'ivyaha vyose yariko aragirizwa bishobora gutuma atakaza amajwi y'abarepublikani n'abigenga bategekanya kuzomutora. Bitegekanijwe ko umucamanza John Marshall wo ku rwego rwa leta ya New York atangaza ibihano Trump yaciriwe igenekerezo rya 11 z'ukwezi kw'indwi uno mwaka. Ico gihe hazoba hasigaye imisi 4 gusa ngo habe inama umugambi wa Republicane bitegekanijwe ko uzotangarizamwo ku mugaragaro Donald Trump nka kandida wawo mu matora yo mu kwezi kwa 11. Mu kurindira ariko Donald Trump w'imyaka 77 abandanya kwidegemvya. Ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, guverinoma yafatiye ibihano bamwe mu bayobozi ba Uganda ibagiriza ibiturire vyo ku rwego rwo hejuru. Inkuru musomerwa na Thierry Ndayishimiye. Umukuru w'inama nshingamateka yo mu gihugu ca Uganda Anita Monge ari mu bashizwe kuri urwo rutonde rw'abafatiwe ibihano. Abandi barimwo Mary Goretu Kitutu yahoze ari umushikiranganje ajejwe ibibazo byo mu ntara ya Karamoja, Anyesi Nandutu nawe nyene yahoze ari umushikiranganje wa leta, hamwe n'umushikiranganje wa leta yarajejwe ubutunzi Amose Rugolobi. Abo bose bagirizwe ibyaha bya ruswa n'isesagurwa ry'umutungo w'igihugu. N'isesagurwa ry'umutungo w'igihugu wari gufasha abo bayobora bahasanzwe n'ubukene. Itangazo ryashizweho umukono n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Matimira rivuga ko bose uko ari 4 bishimikije amabanga yabo akomeye muri leta mu gukora ibintu byatumye bahungukira mu gihe abanyagihugu bahakeneye. Uwundi mutegetsi ari kuri urwo rutonde ni Peter Elewuri yahoze ari cegera c'umukuru w'intwara miheto za Uganda UPDF. Aregwa kubera ko z'ibyaha byo guhonyanga agateka kazi na muntu. Muri ibyo byaha yagirizwa harimwo ubwicanyi bwakozwe n'ingabo yararongoye zica abantu batagira ico bazira. Abo bategetsi batanu bose muri iki gihe ntibarekuriwe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko biri muri iyo ngingo y'ubushikiranganje bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire. Byongeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ingingo yo kudaha abandi bategetsi bo muri Uganda uburenganzira bwo kuronka visa yo
kwinjira muri Amerika nabo nyene bagirizwa kuba barabangamiye inzira ya demokrasi hamwe no gukorera ikiba abanyagihugu ba Uganda bahurikiye mu migambwe itavuga rumwe na leta, abaharanira agateka kazina muntu hamwe n'abantu bari mu migwi ya ntaho nikora. Leta ya Amerika irashigikiye abayobozi ba Uganda bashyira imbere intwaro rusange ya demokrasi. Leta ikorera abanyagihugu kandi hana abantu bose bakora ibyaha bisunze ubutegetsi bafise. Ingingo yafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifise intumbero yo gushigikira no guhimiriza ubutegetsi bukorera ku mugaragaro kandi bushira imbere demokrasi muri Uganda, bugwanya ruswa ku isi hose. Iyo ngingo iratera intege kandi ubutegetsi bukora ibishobotse byose kugira ngo abakora ibyaha muri Uganda babihanigwe. Ejo rya Amerika ubu naho n'umwanya w'amakuru y'imikino na sport. Mu Rwanda ama equipe Petro de Luanda yo muri Angola na Al Ahly Benghazi yo muri Libya yageze ku mukino wa nyuma w'imikino ya Africa ya Basketball League Africa nyuma yo kwitwara neza mu mikino ya kimwe ca kabiri. Umenyesha makuru ya Net Mugabo aratubwira ibindi. Umukino ubanza wa kimwe cya kabiri wahuje Rivers Hoopers yo muri Nigeria na Al Ahly Benghazi yo muri Libya wari urimo guhangana gukomeye. Gusa Al Ahly yongera kugaragaza ko kuba yarasezereye Al Ahly yo mu Misiri bitari impanuka. Tubibutse ko yaje gutsinda uwo mukino nyuma y'uko iminota isanzwe irangiye amakipe yombanganya amanota 73-73. Hakitabazwa iminota 5 y'inyongera, Al Ahly ikaza kuyitwaramo neza, ari naho yaje gutsindira uwo mukino wa kimwe cya kabiri n'amanota 89-83 ya Rivers Hoopers. Ikipe yo muri Nigeria Rivers Hoopers yitabiriye irushanwa ku nshuro ya kabiri, ndetse uyu mwaka ikaba yarashoboye kugera muri kimwe cya kabiri isezereye US Monastir yo muri Tunisia yegukanye igikombe ku nshuro ya mbere cy'iri rushanwa. Ku rundi ruhande, umukino waberaga muri BK Arena wahuje Petro de Luanda na Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo. Kuri uyu wa gatatu warangiye nta nkuru. Warangiye amakipe yombi yerekanye imbaraga nyinshi, gusa ukabona ko Petro de Luanda inyotewe gutsinda. Nubwo Cape Town Tigers idafite amateka muri iri rushanwa itari yoroheye. Igihe giteganyijwe cyarangiye amakipe yombi anganya amanota 77-77. Byabaye ngombwa ko hitabazwa iminota 5 y'inyongera, ari naho Petro de Luanda yaje gutsinda umukino kuko yarushije Cape Town mu buryo bugaragarira amaso. Ifirimbi ya nyuma yumvikanye ari Petro de Luanda ifite amanota 96-86 ya Cape Town Tigers. Semukelo Sele ufatiye runini Cape Town Tigers niyihanganiye abavuga ko ikipe yagize amahirwe yo kugera hano. Ndababaye kuba tutarashoboye kugera ku mukino wa nyuma, ariko ntewe ishema n'ikipe yanjye. Tuzitanga uko dushoboye, tugerageze kugabanya amakosa kugira ngo turebe ko twakwegukana umwanya wa gatatu. Oya, ibyabaye byarabaye, ariko tweretse buri wese ko dukwiye kuba turi hano. Ni nayo mpamvu twageze muri kimwe cya kabiri kirangiza. Abanyarwanda bakurikiranye iyi mikino bafite byinshi batangaje nyuma y'uko imikino ya kimwe cya kabiri irangiye muri BK Arena, ariko nanone bose bemeza ko kuba nta kipe y'u Rwanda yakinnye imikino ya nyuma byakomye mu nkokora ubwitabire bw'abafana. Igaragara nyine mu ishusho y'uko basket yo muri Afurika imaze kuzamuka urwego ruri hejuru, muri rusange navuga ko ari imikino myiza. Hagaragayemo nyine ibibazo, nyine urumva nimba twakiriye ikintu ikipe yacu ikavamo hakiri kare, urumva nyine bitugiraho ingaruka, nyine nta n'ibyishimo biba bihari cyane, hagomba no kugabanuka ubwitabire. Arahiri umukino wagenze neza cyane, ariko urabona ko harimo ubusumbane. Ikipe imwe yari ikomeye, Arahiri yari ikomeye, yarushaga iriya, urebye isa nkaho yiyubatse, ifite n'abakinnyi bakomeye kurusha iriya ngenzi yayo. Uwayikomeye mu nkokora, ariko byari kuba byiza cyane iyo waza kubona ikipe yo mu Rwanda. Urumva abafana bari kuba benshi ku kibuga, ariko bacitse intege kubera ko ari iz'abanyamahanga zikina zonyine, ariko ibyo ntacyo byahungabanyije cyane. Abakunda basket n'ubundi bagiyeyo. Amahirwe ni aya Arahiri. Umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu uteganijwe kuri uyu wa gatanu urahuza Rivers Hoopers na Cape Town Tigers.
kuri uyu wa gatandatu hateganyijwe umukino karundura ari nawo wa nyuma uzahuza Al Ahly Benghazi yo muri Libya itana mu mitwe na Petro di Rwanda yo muri Angola. Ijwi rya Amerika ni no ngaha duce dusozera amakuru yacu ya kino gitondo. Reka ndabashimire ko mwaduteza abiri kuri mikoro ari kumwe na Diana Ninahazwe yakoze Nadia Taha yegeranije amajwi yacu. Twaduhagarikiwe na Etienne Karekezi. Twembi tubifurije umunsi mwiza.